Aurum boss. Sawa. Yego. Umudamu yinjiye hano n'uwawe. Kubera kibimbajije. Umudamu n'umuhemu. Ivyo bifitiye icemezo. Iyo mudamu nigeze kumubona ariko arata umwana. Zo ni za nsaku zanyu bana. Sawa nta ngorane. Systeme yo gusara yarahindutse kabisa. Ariko mama ikibazo nakubaje utanyishuye. Ikibazo ca gute? Ca wa mwana. Umwana uwo? Wa mwana wacu. Chameme. Turya mwana tuvyihotse uko ndavyibutse. Bintera agahinda cane. Birambabaza rwose. Buri munsi umwana yamara umugisha. Urya mwana wataye ariko usanga rero ari kumara ibyo bibazo byose wari ari. Ariko nyine amahoro y'umunyabyaha. Nanjye birangiye mu mutima. Ase wari nta na kimwe ndamubwira. Imyaka mumaranye nta na kimwe uramubwira. Nta na kimwe narabutse ndabihera. Umutima uri mu guturika, kumana ibibazo. Mama Olisa ndabyumva agahinda ufise, ariko ukwiye kumwugurukira ukamubwira ibintu byose, kubera yuko ujya n'umugabo wawe niwe wahisemo mu bandi bose, kugira ngo yokumve kuko n'ubundi umugabo wawe ni inzirakarengane nta na kimwe. Lazima Maroro, hariho agakorone ko ndasoma ngaha. Umudamu yanyegeje ibanga umugabo ari nka wewe uri umugabo, umudamu akakunyegeza ibanga hanyuma ukarimenya mu nyuma, wovyifatamwo gute? Chavana n'ibanga yagushije cyari ako bakuru kari kerekeye. Yaje kirakomeye. Rovana umudamu yahishije umugabo ko yigize kubyara hanyuma umwana akamuta. Nusha ndamwirukana kamvira mu nzu kubera nawe twaba tubyana hafata barera. Nta banga bamushije? Ibanga abanga nagushije cyera. Umudamu yinjiye hano n'uwawe. Kubera kibimbajije. Umudamu n'umuhemu. Ivyo bifitiye icemezo. Iyo mudamu nigeze kumubona ariko arata umwana. Zo ni za nsaku zanyu bana. Sawa nta ngorane. Buri munsi umwana yamara umugisha. Urya mwana wataye ariko usanga rero ari kumara ibyo bibazo byose wari uri. Ariko nyine amahoro y'umunyabyaha. Nanjye birangiye mu mutima. Ase wari nta na kimwe ndamubwira.
Nagomba ndagusaba imbabazi ku byabaye byose. Mbabarira. Nkuko wari warabimenye byose, nkuko waranyihojeje. Nongera ndagushimira ukuntu wabyitwaye. urumva nibaza ko watinye kubimbwira ariko n'ibintu byari bisanzwe. Ikintu gikenewe rero ubu ni kurondera iherezo ry'umwana uzabyara neza. Ati ko turi abavyeyi ukagira umugisha ugasanga akiriho uzomuzana ariko hamwe n'abandi. Murakoze. Reka nzomurondere. Muhotse. Yaje muranye ibibazo byinshi. Ndasinigeze ndabikubwira. Burya ahaye naraciye amahane. Kera ntaraza ngaho kumva amasaha umwana kubera imibereho mibi nca ndamutwara ahantu ndamusiga aho none sinzi ko yakoze sinzi igihe. Muga rero gushika ubu umugabo wanje yamenye ukuri ari we papa wawe. Ndashaka umwana uzomfashe gushika arondera. Uzoburonse musaza wawe mwana kuko yari umwana w'umuhungu. aho nta kibazo je nzogufasha. Urakoze mwana ico nico ndagukundira. Rero bwamaze kwira tuja tugenda ejo mu gitondo ca kare. nta ngorane tuzogenda. Urakoze mwana. Genda bandanye uko watwara uko urakora. we sawa Nshamana. none uwo mutima wawe ufite umeze nk'uko ujya wumva utekanye neza Umutima wanje wabonye gute? ntabwo utekanye n'ikibi wakoze Je nakoze. nta mwana wowe wataye Umwana? Nataye? kumuyibagiza we nta mwana wataye Uba niyitangira umutima nkawe. yakwitiranye mba nta mwana wataye ntabwo uranyerekana igiye Mushinga ntagaragaza kuvuga. Zoro ndakato. Nunda kubateka. nta mwana wataye Uzi mwana wkwehera. nta mwana wataye ahantu gupangu Mushinga. Wambwira iby'uwo mwana. Umenya aherereye hehe? umuntu yamutoye amwita Mariya yarimutse aho yahora aba ariko nubafashe kumurondera Uko ubukozi cyane cyane ko na Mariya nkawe uzi. Ni sawa mawe. Ego ni sawa. Muhoza iyo bari yari. Muhoza? Niwe ushaka. Niwe ushaka. Murabahemeye. Je ndi umugenzi wiwe. Ngiye kwaba ngaha nanje kuraba. Karibu murabe ni hafi. Wajya watese.
Mukota. amakuru y'imisi meza. ameze neza nahenda ndahatoye Mwese rero nakakubwiye. wari wahambwiye kweri ntanakoye no kumenya n'ukuri gusoma abantu heza cyane Mu bisanzwe ariko ko hasa niko nasa kweri hama njye nashaka kumenya story yawe. Story yanjye yerekeye iki? Yerekeye ubuzima bwawe ariko irije shaka. Story yerekeye ubuzima bwanjye ni ndende Kuburyo utashobora kuyivuga. incamake nobikubwira mbwa sinotondagira ko yose jewe mbona ndi imfuvyi ariko niko babimbwiye sinzi mama sinzi papa umuntu yandeze yambwiye ko yantoraguye ntibari bantaye nakuze uku ntazi mama ntazi papa nuko kweri naho nakuze bambwira ko ati abavyeyi nigeze ngira ariko sinzi ko bagihari nuko baba barapfuye gusa ku mutima wanje ndizera ko ngira baba bagihari kuko nizeye ubwo ntarabona n'umuntu aza kumbwira ko ari mama canke ko ari papa Cyane hatari no kure gusa no kwihangana. abimenyehereye Bavyeyi umuntu mubona ngaha uyu muhungu yitwa Alex aba namuzanye ngaha kugira ngo bagire ikintu je navumbuye ikibazo cabaye kuri mama tukura umwana bihuye